Vyashushe, vyakomeye, vyabaye urudubi, vy'amavuta ni Black TV. Tuje kwazana ibintu neza cyane vyashushe, vyakomeye, vyabaye amavuta akuva muri Empire Avenue. Ni big on the mic. Ino munsi reka ndabatangure ndababwira ati uhora Imana ibaheza give na mutumbereye hose. Mwibuka kugira subscribe na like na comment ya munsi uzokomera wa mbere kuronka makuru avuye muri Black TV. Anyway, ndahanze social dusanga ama platform atandukanye, Facebook na Instagram na Twitter, ugasanga makuru atandukanye muri Black TV. Imbeko tuvugana menshi, imbeko tuyaga vyinshi, imbeko tuvuga vya Empire Avenue. Bisa bafra n'amabuye numwe asanzwe haranira umuziki koshika kure, CEO wa Empire Avenue, King of Gero ni Zeman Abubakar Karum, avuga mu ntara ya Bujumbura Meri, mu gisagara ca Bujumbura hanyene, muri community bitoki, mu Kanyosha, mu Buyenzi, zo kategera abamo zitandukanye. Imbeko ndababwira vyinshi je SAT B je muri mvugwako. Eka tubanze turakanuga ririmbo kiwe ka SAT B featuring Benturo na Belle. You know what it is. He's been nice. Benturo. We gonna move on. Great, mumaze kuvyumva ni SAT B tubabwira, ni umuziki w'umuntu tubabwira, ni entertainment tubabwira, ivugwamwo iki ni SAT B ya postinze ama post, ugabata post yatangwa posting ama post ya Belle, umugore we mubizi basozo b'abana gushikira safari n'ikibondo c'umwana. Byagigeze kuvuga ko banavanye koko bye byanavuzo nyavyimba cyese kigwe na Sadna na Belle, ariko aragenda Belle ava muhiriwe kwa SAT B aja mu bundi buzima gupanga mu maja kubana na nyina wiwe, mava kwa mama we agenda kwa Miss Rika, mu nyuma abarahatanduka aja mu Nyakabiga kubayo n'amakuto turaronka ava ahana hariya anye sector kubegere Empire Avenue. Ni Belle rero ubu unye yagiye kuboneka kandi mu minsi heze amafoto ari kumwe SAT B imbere y'imodoka, mu nyuma amafoto tubona havuyemo indirimbo ibeze neza cyane, indirimbo irimba na Benturo hamwe na SAT B n'ubwiwe ni Belle. Iyo ndirimbo amafoto twabonye byavuze yuko ati SAT B ya modoka yirose yemerwa na Royal muzi ko SAT B brand ambassador wayo, ariko sosanza atari ivyo ahubwo ari indirimbo novuga yuko indirimbo yekarakora. Inyuma y'iyo ndirimbo irasohoka iraboneka. Ubu naho habonetse amafoto SAT B kumwe na Belle bari ahantu nyene bari ko baciringa baryo ubuzima ryoherwa, bari kuri beach no bari muri piscine bambaye impuzu zisanzwe zo muri piscine boga. Izo foto za training gatoyi after ngaha caboneka indiri video novuga SAT B agire surprise Belle, surprise meza cyane y'amateka y'umuduga. Belle aragirwa cyane manza muri kano ka video ndazi I guess manza kubona vyinshi ama emotion ya Belle yemeze gute, je yifashe gute, mbega yifashe mwo gute imbere ya SAT B. 2, 3. Are you ready, baby? Yeah. I love you so much. Amazing car. Asha. Thank you, baby. Ni SAT B rero yamuhaye umuduga, yaposiri foto avuga ati baby I love you so much, this is for you baby. Bisigwa yuko SAT B na Belle basubiranye, bisigwa yuko SAT B na Belle kushino sabwo urukundo rubanda ruba rwinshi cyane bwiyongera, rubandanye ruba inovuga amata n'ubuki. Nivyo bibaye nyuma yo kubona SAT B na Belle kazasohora kuri stage imwe beko performing ndimo zitandukanye, arakavuga ati mbega barasubiye cyane basubiranye bavyibonera mwebwe muhaye kadeo muduga. Ama comment bani menshi ari abavuze bati
SAT B ubu yasigaye afise amahera menshi, yasigaye ari brand ambassador w'inyungu bitandukanye. SAT B asigaye mu views menshi kuri YouTube, ma streaming yabaye menshi, wasigaye yitwa na Mid Gang uko muvyibuka ndimba ya Medi yawe shika ma views miliyoni 2. Medi acamubwira ati welcome the gang mu ma Mid Gang SAT B. Ariko rero ntituzi ko yakura ngaho canke akura hanze, ariko kabivuga uko mu gihe SAT B ubwiwe nawe nyene asanzwe nawe yata ngendeshwe yiwe officiel sana tuzi kubifite ko ari officiel mugabo ingeneje officiel ntawe tuzi yiwe agiye kuri nuko mubona yuko yarabikore ku mugaragaro, yereka amakungu yuko urukundo rwe na Benasi urukundo rukomeye cyane, urukundo rw'akaramata, urukundo rwiza cyane. Avuga ati je nanje mu vy'uko ndaronkera mu bubafu kandi ndaguhere mu buryo, cyo ndaronkera mu buryo ndakuhere mu bubafu. Ni SAT B rero navuga yuko yashoboye guha agashimwe gakomeye Benasi, umuduga umeze neza cyane, ama comment yabaye ni menshi cyane, ama post ku bantu batandukanye ni menshi cyane. Navuga yuko sasa tumenyeye mu gihugu biba, ariko mu TV bwa twabwabone aho umukobwa yaronka agashimwe k'imodoka. Ubu Benasi mugiye kumona imodoka nziza cyane, ama taxi mu yamwibagiremwo canke bimwe byo kuvuga ati mu mama lift mu vyibagire, bazosoka mu modoka nziza cyane, ariko muna bodyguard bameze neza cyane. Ni Benasi rero navuga yuko nawe azari muri Empire Avenue mu bantu bashika batatu bagize Empire Avenue. Ni SAT B bwiwe, Benasi hamwe na Benturo, abandi basiko bayivuyemwo bagera ko kwabo. Anyway, ndakunda cyane, wadabwe subscribe na like na comment ngaho munsi zo kumera ambere nko amakuru atandukanye muri Black TV. Amakuru niko ndabwiye ko SAT B sitombafu n'amabuye ejo zogira tumwegere tuvugane nawe vyinshi ndaza tuyagira vyinshi, tubwira impamvu yatanze uwo muduga, impamvu byagenze uko, mbega yakuye kuki, yabikuye kugira ashobora kuba umuduga, nukundo rwinshi cyangwa ibintu Benasi yarakoze kuri we, ni byagenze gute, yavyumviye gute, uko umuntu wese bakunda nawe ndebwaho umuduga ko si uwambe bakundanye ko batandukanye, ariko Benasi wakashobora kuronka umuduga akamusa n'ikibondo. Ni ibintu bimeze cyane. But subscribe na like na comment. Thank you. You know what it is.